Turabaramukije cane bene data bakunze ikiganiro Igitondo Gishasha. Amahoro y'Imana niyo tubifurije gushishikara kubona namwe mu vyanye no mu banyu. Ndabaye kandi ikaze muri kino kiganiro Igitondo Gishasha kuno munsi hamwe turabanye na jewe Janze Imana irambona. Abari jewe nsanzwe ndabatunganiriza kandi nkongera nkabasubiza kino kiganiro iyo categuwe. Ikiganiro Igitondo Gishasha kuno munsi ndafise ijambo ngomba ko dusangira, dusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, dusoma mu gice ca 6, duce dusoma ku murongo w'12 wonyene, hanyuma duce dusenga Imana twumvise ijambo ry'Imana ritubwira. Indanzi y'amajambo ivuga ngo Yesu ahaza abantu 5,000. Ku murongo wa 12 havuga ngo bamaze guhaga abwira abigishwa biwe ati nimutororokanye utumanyagu tw'imisigazwa hoye kugira igipfa ubusa. Imana yacu nishimwe. Nano majambo ngomba ko dukuramo ijambo rivuga ngo hoye kugira igipfa ubusa. Imana yacu nishimwe. Ano majambo dusomye ni inkuru ivuga kukuntu Yesu yahagize abantu 5,000 muri kino gihe, kandi kahise k'Abisirayeli haharugwa abagabo gusa, abagore n'abana ntibabaharura. Muca mwumva ko abantu bari muri iryo gugu cyangwa se muri iryo shengero ryari rikoraniye kuri Yesu ariko arayigisha, bari abantu benshi. Murazi yuko kiriya gihe Umwisirayeli umugabo umwe yashobora kurongora abagore barenze 2, 4, 6, 8, ibintu nyene nk'ivyo. Muca mwibwira rero abana ingene bangana na ba nyina babo ingene bangana. Rero barenze baharura ishengero ry'abantu 5,000 haruye abagabo gusa, murumva ko bari abantu benshi. Hano rero Yesu arabigisha, avuga ubutumwa, yigisha ishengero ryari rikoraniye kuri we, ariko kubera yuko yirigwanye nawe, hagera igihe Yesu abona yuko bashonje bakwiye kugaburirwa. Nubwo bari bagaburiwe, nuvuga ngo imfungurwa canke se indya zo mu buryo bw'ikemu canke se ijambo ry'Imana, ariko mu buryo bw'umubiri naho byari bikenewe yuko bafungurirwa cyangwa se bagaburirwa indya z'umubiri. Hanyuma rero Yesu afashe uyu mugambi wo kugaburira bano bantu, abigishwa babona yuko bidakunda, batanga kugira ubwoba no gukekera ati mbega none bigenda gute ko dufise amahera makeya, dufise amahera 200, mbega biragenda gute? Aba bantu turaronka ibyo tugura bibakwira. Hanyuma rero hacabonekana yuko hariho umuntu afise ngo udutsima 5 n'udufi 2 muri abo bantu bari ngaho. Hanyuma Yesu aca abisengeye ngo bica biragwira. Hanyuma ba bantu barabagaburira, bararya barahaga. Hanyuma rero bamaze guhaga zanja zirabananira kumara. Wa dutsima 5 na ya mafi 2 birabananira kumara. Hanyuma barabisigaje rero Yesu ngaha ayo twabonye rero ijambo ryavuze ngo bamaze guhaga abwira abigishwa biwe ati nimutororokanye utumanyagu tw'imisigazwa hoye kugira igipfa ubusa. Tubananije ku murongo w'13 bavuga ngo baradutororokanya buzuza ibisimbo 12 by'utumanyagu twa ya mitsima 5 ya sayiri, utwabariye bashigaje. Imana yacu nishimwe. Rero nano majambo ijambo ngomba ko dukuramo rero n'ijambo rivuga ngo hoye kugira igipfa ubusa. Umuntu aravye womengo ibyo ntibyamuraba, ntiyari kubikurikirana, ngo ntaco byari bivuze, bari kwimenya we w'igikorwa yari yagikoze, yaragaburiye abantu bari bahaze. Ibisigaye murumva yuko byari byo gutabwa, byari byo guseswa, nta gikorwa byari bikimaze. Mugabo ngahantu hariho ikigo gikomeye cyane cerekana yuko ata kintu na kimwe gikwiye gupfishwa ubusa, gikwiye kononwa, gikwiye gutabwa. Kubera iki? Kubera hariho abandi babikeneye. Naho bo bari bahejeje guhaga, birashoboka ko hariho abo bari basize muhira. Nubwo byari uko ko bitari byagashe, bitari byononekaye, ibi bintu byari bigikenewe kuba byokoreshwa, byofungurwa. Imana yacu nihimbazwa. Hanyuma rero Yesu arababwira ngo nimuvyegeranye byose mu bitororokanye hoye kugira igipfa ubusa,
Imana yacu nihimbazwa. Rero ijambo burya ntumbere gukuramwo ni ijambo nyene namaze kuvuga rivuga ngo hoye kugira igipfubusa. Mu buzima bwacu bwa misi yose hari igihe bishoboka asanga umuntu afise impuzu nyinshi, hariho izamurenze ntakizambara, kumbure urugerageze ko wewe nimba aciye ku musumari uri ku gitanda canke se ku kabati canke mu nzu hakagira ikintu cotobora impuzu yambaye, wewe urugero ageze ku ntakiri muri ba bandi bazitera ibiremo bakagenda kuzisunisha ngo bazambare. Mugabo usanga rero hafi yiwe ngaho mu kibano mw'ikaritsiye mu mihana hariho abandi bagowe, hariho abandi bakenye, hariho abandi bambara impuzu ziteye kw'ibiremo, ariko usanga uwo muntu nubwo biri uko wewe afise izo yambara n'izakuranya, afise n'izatabutse, ahubwo mbere aho kuzigabira ba bantu agaca afata akaziturira akaziha umuriro kubera yuko biba atakizambara. Imana yacu nidutabara. None rero rino jambo ritumbiye kutubwira muri kino kiganiro Igitondo Gishasha cuno munsi yuko ata kintu gikwiye gupfa ubusa. Wewe ubuzima bwawe bwa misi yose urakwiye kuraba, kuko burya Imana mu guhezagira umuntu ihagurutsa umuntu mugenzi we. Imana mu kuguhezagira ica mu bantu bageze ku rwego ruri hejuru y'ubwo wewe ugezeko. Nawe kugira ngo babandi usumvye ubuzima bwiza batabagwe, bizoca muri wewe, kuko hariho urugero ugezeko, hariho ibyo womarira abandi, hariho ibyo wofasha abandi. Woraba muri izo mpuzu kumbure ugasanga hariho izo tucambara, hariho izamaze kukurenga kandi utogenda kugira kuzaguza ku batayere, ugasanga rero hakuziturira ngo zipfa ubusa. Kugira ngo hoye kugira igipfa ubusa ukwiye nawe kugira nk'uko Yesu yagize, ukaraba ati kino kintu mfise ndabona ko ntakigikeneye cane, none rero reka hako gipfa ubusa, reka ndabe ko ari umuntu nogihezagiza. Mbega impuzu mfise ntazitakwinkwiye ntacambara, nofashisha umuntu, nozihezagiza abantu bakazambara nkazifashisha abantu. Turetse n'ibyo n'imfungurwa ugasanga kumbure mwatetse imfungurwa ntimushobore kuzimara, ugasanga mubanye n'ababanyi kandi kumbure bo bafise n'abana benshi banashaka kumbure, hanyuma ugasanga wewe indya ziragashira mu nzu zikononekara ukazisesa, kandi hariho abantu bishwe n'inzara. Ndibuka igihe kimwe tukiri mu buhungiro twabana n'umuntu, ngira ngo abantu kuba twarakoranye muri kiriya gihe bose babyibuka kumbure sinzi. Uyo muntu yaribana, nta mwana, ntiyari yaragiye no kubaka, mbere yaribana, kandi uyo muntu akarondera ibintu bikamukundira, akadandaza, akagirani, mbere bavuga ko afise amahera y'amahitira, aho abandi bo bakenewe yewe urumva yari afise amahitira, kandi murumva nimba aradandaza bikamwitaba kandi yibana, urumva nyine ko kurondera ibintu bimwe vyoroshe. Hanyuma rero ndibuka yuko yashobora guteka indya zikazomara iminsi n'iminsi ngaho, nimba ari intete, nimba ari ibijumbu, nimba ari biki, akazorya ashusha yongera arya, hakagera igihe rero bikanamwononekana. Uyo muntu rero ico nibuka, kuko urumva yari umubanyi twabana, nta kintu yikura, ntiwohaciye ushonje ngo agire ikintu akumariye, ariko mugabo yahengera byamaze kugasha, harya nawe nyine atagishobora kubirya, ugaja usanga niho ahisemo kubihereza abana bo mu buhungiro ariko bararengana cyangwa se ariko barakinira impande yiwe, ku buryo izo ndya zaba zigeze ku rwego wumva yuko ngira ngo n'ingurube zitozirya. Imana yacu nidutabare. None rero twebwe nk'abantu bazi Imana, nk'abantu b'abakristo, nk'abantu b'abakizwa, umuntu wese akwiye gufata ingendo n'iyi ngeso, akagira ingeso muri we kugira ngo ntihagire ikintu gipfa ubusa, kandi hariho abantu cotabara. Kubera iki wemera ko hari ikintu gipfa ubusa kandi iruhande yawe mu kibano muri quartier hariho abantu cotabara? Ndibuka igihe natora mbona hezi ishuri ahubwo '13 kubera nabamvuze nti sinzosubira kwambara ama uniforme yo muri secondaire, ndafata ama uniforme nari mfise n'izindi mpuzu nari mfise. Ico gihe mbere wari wo mwaka ariko nanavyibuha mbere gusumba uko naho rangana, kuko kera nari gatoya cane. Ndafata rero impuzu nari mfise, birato mbona yuko nazosubira gukenera ngiye muri kaminuza, nyine niwe nawe uravyumva, ije kwiga mu gisagara ca Bujumbura. Ndaraba umuntu mu bantu nari ndongoye muri groupe biblique, ndabimugabira. Uyo muntu ivyo bintu byaratumye bumugenzi cane,
aranshimira ingene namufashije, namuhaye impuzu kandi umva zikomeye nziza, kumbure n'ipantaro wewe yambara niyo ari ipantaro navuga ngo ifise karite nk'iyo jewe nari nambara ico gihe, kuko byabonekane ko kumbure ngira ngo novuga ngo ndi ku rugero rusumba ubwo wewe ariko mugabo kuba narabimuhaye byaramunezereye, bimugira umugenzi wanje, arankunda cyane ku buryo igihe kimwe ndi ngaha mu gisagara ca Bujumbura natashe nkasanga hariho igitoki kininiya cane yarungitse co kushimira kubera yuko nagize yene namugabiye za mpuzu bya byambagwa. Rero bene data, hoye kugira igipfubusa, raba mu byo ufise Imana yaguhezagije, ibintu utagikenera utagikoresha, kumbure novuga ngo wewe urabirengeye, uri ku rwego rurengeye gukoresha impuzu yameze nk'iyitabutse cyane, wewe ibirato ufise kumbure biracuye ntukibikeneye, hakuguma biparitse ngaho, canke mbere akagera n'igihe ubona biturira, canke ukababona bishira muri rya yarara, za modoka zije gutora yarara, ngo tufate impuzu zose, kumbure na ya mashoka ashaje, kumbure na vya birato, kumbure ikamba mbere yacitse, ikize rimwe kabiri gatatu urayiraje ati jewe sinoguma nambaye ikintu cacitse. Reka ntihagire ikintu gipfa ubusa, kandi hariho abantu batarashika kuri ubwo rwego wewe ugezeko. Urakwiye gufata iyi ngendo yo kuraba mu byo ufise, fata bintu wowe uriko urapfisha ubusa kandi hariho abandi babikeneye. Ntiwemere ko hariho ibintu vyononekara mu byo ufise, nimba ari imfungurwa, nimba ari ivyambagwa, nimba n'ikindi kintu icyo cose, raba ugikoreshereze mw'Imana, ugifashishe wa muntu nyarucari muri kumwe ngaho mu kibano hafi yawe, kugira ngo nawe ahezagirwe, nawe yoroherwe, nawe bigende neza. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo Gishasha no musana n'amajambo, rero sinzi wiravye muri no jambo ingene usanze bimeze, mbega byifashe gute? Ubwo wewe ntiwosanga mu musesekara w'ivyo waronse, ugasanga wewe ibyo bintu hari ibigupfana kubusa, hari ivyononekara ntubifashishije abandi, ugasanga ibintu birononekaye no kubitura bitaye mwirara. Mugabo hariho abantu vyofasha. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro Igitondo Gishasha, nebuka muri iyo minsi yaheze hari umuntu umwe naravye mu mpuzu ndari mfise, hanyuma rero ndaraba mbona impuzu yambaye, nawe nati naho zijya mpuzu ntakizambara kumbure, ariko ndavye izo yambaye ndabona ko ziri munsi y'izo mfise, none zijya mpuzu reka ndazimugabira. Ico gihe navyo ni costume, kumbure iyo costume ndarayiguze ko mugabo umuntu atsinayambara, ndavuga nti rero jewe reka ndayimugabire. Muri gihe kimwe rero nagiye mbona wa muntu agaze kundamutsa, mbona ca kirato naye nasuzugwe, nabona umengo sinokimuha, mbona n'icaje yambaye na ya pantaro na ya koti mbona yashizeko, ariko wa Mungu ndavuga nti uno munsi rero burya avuye kuzisengamwo. Za mpuzu nabona ko umengo nibisanzwe, wewe zamubereye izimara rubanza. Niyo mpamvu rero bene data, tudakwiye kureka gukorera Imana muri bijya dufise tubona yuko byohava byononekara, byohava bipfa ubusa. Ahubwo muri ane majambo dukwiye gucunganwa na bijya kugira ngo ntihagire ibyononekara, ahubwo tubikoreshe neza, tubifashisha abandi bahezagirwe, banezerwe, bashima Imana mu mutima, nabo batera intambwe mu buzima. Nano majambo nari mfise, mwese abayumvise, Imana nyina Amahoro ibaho umugisha. Uri umuhigwe wewe, ibyo ufise utemera ko ari ibyo kononekana, ahubwo ucungagwa navyo karabati, mbega nta muntu nofasha kino kintu, nta muntu wagifashisha, kandi ugasanga kiramuruhuriye, kiramufashije, kumva ugacumenga ahubwo yishuye umutwaro w'ico kintu ndakimuhaye. Hanyuma rero wewe uri umuhigi kubera ko wewe ubigenza ati mugabo umuntu atabigenza gutyo, urumva hariho ivyononekara kandi byari gufasha abandi. Ariko Imana igomba yuko ibyo twahawe turaba umusesekara dufise muri ibyo tukabifashisha abantu imbere, ahubwo ntitwaba dukwiye kurindira ko bibanza kumera nk'aho ntitukibikeneye, na bijya dukeneye twaba dukwiye kubikoramwo tukabifashisha abandi. Nano majambo tuzosoma mu kiganiro Igitondo Gishasha cy'ubutaha. Dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise, atubwiye ngo hoye kugira igipfa ubusa. Birashikaho umuntu usanga yasamaye, hanyuma mu byo yari afise
hakabaho ivyononekara akabitunguko ataco bikimumariye kandi hariho abandi bantu vyofasha. Rino jambo ritubwiye neza ngo turabe neza hoye kugira ikintu na kimwe cononekara gipfa ubusa, ahubwo tubikoreshe neza tubifashisha abandi. Umuntu wese afashe ingingo yo kwisunga rino jambo numugirire neza, umubashije kubishira mu ngiro. Urakoze kuri Imana, ibyo ugomba byose bishishikare kora n'abandi bakozi bakino kiganiro. Umuntu wese mu byo yirirwamwo umugirire neza, umugendere, imiryango imeze nk'iyugaye yuguruke mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, tubyizeye. Amen.